bar them, give them, tell them the Spotify and call them, tell them we are mash them from the left to the right we are burn them. Fire. Kaze bakunzi ba K90 TV, kaze mu biganiro byacu nko bimenyereye, turaganira n'abajene canke abandi batandukanye tubasanga aho bari canke bakatwiganira bo nyene ubwabo gene bakora mu mirimo yabo ya misi yose kubijanye n'amatara yabo, ingene bariko barateza imbere impano zabo, ingene bariko bariteza imbere n'ingene bakora mu buzima bwabo bwa misi yose. Rero nuko muri iyo mpamvu nyene twagendeye umwe mu baririmbyi bari iwacu mu Burundi, Umuririmvyi arazwi kuko amaze gukorana n'abatari bake, amaze gukora ibitari bike, hace ndetse n'imyaka myinshi ariko arakora neza cyane. Yarakoranye indirimbo na Estanesh Dofe Dankala, arazwi cyane mu ndirimbo zitandukanye nyinshi, ariko byinshi araza kwitwibwira we nyene, amanza twidondera tunaramutse. Ndabaramukije cyane K90 TV. Hanyuma ndaramukije n'abakunzi ba K90 TV, mugugwe neza. Ego. Tuko tuganira nande? Nondy Classic en personne. Nondy Classic. Nondy Classic ninde? Nondy Classic no umuririmbyi amaze imyaka 14 mu muziki w'Uburundi. Yego natanguye 2007, kuva ico gihe nakora music, none bwa mbere nari ninje muri music mu 2007 kugeza n'uyu munsi nkaba nkora music. Nondy Classic karimba umudiho wahe canke n'umuririmbyi? Jewe ndi hose. En fait sini classe muri categorie nimwe kuko jewe umubisanzwe bivana na inspiration. Ndashobora kugira uyu munsi inspiration gukora uyu mudiho, ugasanga ejo hirya ejo ndakoze kandi ubundi mudiho bivana na vibe ico gihe mba fise. Donc sincha na categorie nimwe ndimo yo mu muziki, ndakora music gusa. Imyaka 14 mu muziki ni myinshi, ariko wewe ugerageje kuyivuga mu majambo make, Nondy Classic mu muziki byatanguye gute? Bibandanya gute ubu bigeze? Gerageje kuvuga imyaka 14 muri make rero, resume. Novuga struggle, ego, novuga joy, novugamo en fait ni variation y'ibintu, kuko na muri music harimo gutangura u debutante, ari ukugira gutangura gustrugglinga, unuza gukora music bwa mbere first time uja muri studio, hanyuma après ngaho ukacurondera contact z'abantu nyene kugira ngo bitebe bikunde indimbo zawe zumvigwe n'abantu, zumvirizwe n'abantu. En fait ni ibintu byinshi, en fait ariko ni experience, ariko umuntu ashaka kuvuga ati ça vaut la peine, kuko ni passion umuntu abakunda. Donc ego, kubice ugerageje kuduha muri iyo myaka 14, reka tuyifatire ko duhere ku ntango. Mbega intango yawe ubwa mbere, ego, mbega byaje gute uyumvire kuja muri studio? Yari n'ibintu nari mfise mu maraso, kubera igihe urazi kwanza novuga ko abana bose bavuka bakunda music. Rero kuri jewe ni ikintu cangumyemwo, ngera muri eta numva ko why not kubera kinashobora kwesera nanje ngaje muri studio nkaririmba, nkapima kuko numva nshaka kuririmba, nagezana nkunda umuziki hamwe gushikaho nanje numva ko nshaka umuziki umvemo. Sindawumvirize gusa ko nanje umvemo nyene, nanje ndawushikiriza abandi bivanye n'impano Imana iba yamaye, kuko umuntu wese afise impano yiwe. Naje wemba nizeye, nagezana ndizera mvuga ati nanje ndafise ico nshobora gutanga muri music. Nca numva ko reka ngende numbere studio muri music, hanyuma numve qu'est-ce que ça va donner quoi. Studio ya mbere watanguye kujamwo ni ya mbega uwishitsemo wiyumvise gute? Yari ya Miri Pro. Sinokoresha, yari bitinyitse cyane, urazi nuko abantu benshi badakunda kubivuga, ariko
nizina ryamye mu muziki ya ofeti ni Amiri Pro ya numuntu yasanzwe mu producteur kuva na kera kuko yibaze umuntu yarikodinze indirimbo yanje ya mbere muri nuza muri 2007 umva numuntu producteur wa kera ico gihe nari naratwawe n'undi mugenzi wanje yarafise indirimbo niwe nyene indirimbo hanyuma turajana nyene tuja kurikodinga sinobabesha byari ibintu ndumvise nyene ebana ndiko ndatranspira numva nyene umutima uriko uratera kuko yari first time ariko ngeze kuri mic nihagaraye ko ndavuga ati ebana iyi niyo chance mfise nkubise swata ngaha sinshobora gusubira kandi muri studio kuko inshuro ya mbere abariyo gutryinga kandi inshuro ya mbere iyo kubise swata kabisa imwe amwe wowe nyene uvuga ati irashobora no gusiga mu gikomera urumva muri jewe ico gihe nagiye kuri mic ngeze kuri mic mvuga ati Nondy it's your time nyagire nusigaze ikintu na kimwe nyuma yerekana unuza ivyo ushoboye hanyuma ndakubita kabisa ndagenda yari rap yari rap twariko turakona na rap nagiye ndaririmba numva abantu benshi barayumvirije iyo ndirimbo entourage hanyuma barayishima bavuga ati jo bandanya kuva ico gihe nyene ngenda nkora indi ndirimbo yanje ya mbere ubwiwanje jewe nayikoze 2009 imyaka ibiri after inyuma y'imyaka ibiri niyo nacenja muri studio nkora indirimbo ya slow yes yitwa Dis-moi ariko niri kuri YouTube yanje kuko urumva nuguruje YouTube yanje ofete nashatse gushiramo indirimbo zifise quality numva ko jewe ubwa mbere nishimiye mbere uko ndazihereza abantu none kuko ivyagufasha imyaka ibiri nyuma yo kugenda ugiye ujanye n'umugenzi wawe muri 2007 bicaye gufata imyaka ibiri kugira ngo usore indirimbo yawe bwite ico gihe ndibuka inyuma yo gusohora iyo ndirimbo nashatse kumva kwanza icyo ukuntu abantu bayakira bashobora kuyakira nyine nagumye ndivuga ati nagumye ndi muri nibaza eske ntabikoze kwe nasohoye indirimbo nanje wan afi nageza nundi etape nanje sohora indirimbo yumva nari nyiriko ndavyumvira avuga ati none comeback yanje iza kuba ari numva niyumvira comeback yanje ukuntu iza kuba izoba ukuntu izoba nkiyumvira none ubu nokora iki urumva yo ofete yari mu ya meditation no kwitegurira kwa iriya no yita ko yari test yari nka test inyuma yo ngaho habaye byo kwirukira ama concert amashow amwamwe nagera ariyo nabashije guperformingamo yuwo mutipe nyene ya Ironsi bakwe baramuhamagaza muri concert amashow amwamwe muri cyo gihe twagiye twiperformingiramo urumva ofete novuga ko nabaye muri iyo ndirimbo iyo myaka ibiri nayibayemo ego nyuma gusora indirimbo yiwawe ubuzima bw'umuziki bwari butanguye bwaciye ubandanya gute struggle wahuye uko abuze ni struggle na joy byaciye byahe kurikira gute ikintu cyaciye gikurikirana na change nangura mu bintu byo kwiyumvira izindi creativity hanyuma kwiyumvira iyo creativity hazamo ndagira muri studio ndakora indirimbo zimwe inyuma yo kuzikoramo izo ndirimbo haciye urazi etape ikurikirana kusanzaza indirimbo kandi je ndibuka igihe nakora indirimbo yanje ya mbere twazikorera twazihabwa mu masede urumva byari kuva muhira utwara indirimbo yawe muri CD ukazitwara mu studio bambe mu radio kugira ngo bazivuze umva zari zo struggle amaradio amwe watangira indirimbo kuri radio runaka bacurindira ko bazoyivuza baguma bumviriza nimba boyivuza cyangwa idashobora gupasa kugira ngo umvise nyene ko atayo bavugije bana byaca bigucinege cyane byarancinege ngumviriza avuga ati ndabona ko bitazopasa kwe avuga ati ibi bintu kwe bizopasa ngume mbandanya nkora indirimbo nyuma ko indirimbo nayitanze ko kibatayivugije none naririmbye nabi ari amajambo adakwiriye kumvirirwa mu radio naririmbyemo umva ibyo byose nibibazo nagiye niyumvira nizo no kwita struggle ko ari hano twatanga indirimbo ntibabashe kuzivuza ariko après tout muri ico gihe yaba music novuga itari kuba iri mu maraso yanje nukuri nari kuba narahagaritse ariko nageze ahantu kuko jewe kuva gushika nubwo umuziki ndakubwiza ukuri nubwo umuziki utonyinjiriza amahera
sinibaza ko noreka gukora umuziki. Yewe ni truth ndakubwiye. For real. Urumva nico kintu rero gituma nyene mvyuka nkabandanya nkora no matter what. Uko bimeze kose navuga ati ngomba gukora music kuko ndayiyumvamo. None mfise melody, mfise uburyo bwo ushobora kuja muri studio inshuro zingahe. Avuga ati none biherere ngaha kwe sinje reka basi ndayikore nzoyumviriza iyi melody yanje nizotakare ngo nzoguma ndayumviriza ariko Imana nyene yaramfashije indirimbo zanje ari zagiye zigira ibako zumvigwa n'abantu zumvigwa n'abajournaliste aba imisi abakunzi nyene b'umuziki bicaye bigenda nyene bivyuka pole pole gutyo gushikaho umunsi wa mbere nakoranye nakoze clip ya video yanje ya mbere na Dolphin Dankala niyo yari video yiwanje ya mbere niyo novuga ko yarabwe n'abantu benshi yabonye n'abantu benshi cyane kuri YouTube channel yiwanje. Yes. Indirimbo kwa ariko adukurikirana ni indirimbo Fire ya Dolphin Dankala. Indirimbo kandi nziza cyane itambika. Itangaje ni kuri ya ndirimbo twayikoze n'umunsi umwe. Kabisa. Ufite uwo munsi ndibuka ko nari nagiye kwa X-Factor ngiye gukoresha beat. Ariko ijoro nuza nk'umunsi wejo umunsi waruheze nari naravuganye na Dolphin Dankala namubwira ati man shako dukorana nuza dancehall arambwira ati naso kabisa I'm ready. Navuga ati rero ejo nje fise programme yo kuzoja gukoresha beat nzoca ndakumvisha beat. Kuri uwo mutipe rero X Factor umutipe uja gukora uwo munsi nyene uva yuhejeje. Na bintu byo kuvuga ngo utahana beat aragukorera beat hariya nyene nimba watwaye amajambo araza kumviriza nimba ufise melody mugakorana ariko n'umutipe ebana nagezeyo ndiko ndakora nkorera beat cyambye ati beat iranjoye kabisa ikanda itahana avuga ati acara induganda bajo ngira ati twege kuno dukora umunsi umwe donc nimba ushaka gufata rendezvous zibiri uzocuriya inshuro zibiri studio umva byavuga ati man ni vyagutyo yewe ndavuga ati ibi bintu ni biki none ko nari narateguye mu mutwe wanje ariko naciye mvuga ati kuno bimeze rero reka nkoringe nuza Dolphin ko nari narabimubwiye avuga ati reka ndamwumvirize niyanyemerera tuca tuyija na indi shwa ico genda ndibuka ko nacinda muhamagara Dolphin ndamubaza ni vipi man kumbe wa mutipe gutya bimeze gutya akora gutya none man ubona gute ngo basi fata moto tuyije ko nanje Dolphin ambwira none ko uyu munsi na kintu nateguye man bimeze gute ambwira ati man naje nateguye kuririmba mu ndirimbo so reka tubikore gutyo ngo dukora indirimbo ndabizi ko biza kugenda neza carakoroka ibuka ko yaciye aza man asanga nakubise verse ya mbere nawe ni araza kubita beat nawe carajamo verse ya kabiri yakuyisemo verse ya kabiri nanje mba ndiko ndiyumvira ico nza gukurikizamo mba nuko byagenze dusanga indirimbo twayihejeje twayitanguye mu 13h14h tuyiheza 17h twari duhejeje indirimbo urumva nuko rero nuko abantu bayakiriye man nibisazi kuno abantu bayakiriye indirimbo ikoze umunsi umwe sinzi ko ishobora kwakirwa neza gutyo ariko yari experience nziza cyane kandi komeye muri lifestyle ya muri career yanje ni experience dusangije kandi nziza twakwa tunayigaruka ko kandi twavuga ko ariko tuce tutangura kuri Estanish byaje gutogira mukorane Estanish cyo gihe kugira ngo dutangure dukorane nabanje kuja muri Band Boy cyo gihe nari mfise nuza plan yo gukora indirimbo na change kuri wa Peniel naho nyene ankorera turabonana nkorera beat rero mu gihe yankoreye iyo beat ntari niko ndiyumvira ukura nari nateguye ko nzoyikorana ari featuring ariko rero igihe yankoreye beat nca niyumvira igihe ikora kubita akora indirimbo beat akoreshiramo ibinanga iki igihe akora ikora cyane ariko ndiyumvira umuntu twoyikorana ndivanye n'ingene ikwiragenda idunda ko munyo nace niyumvira ngira pense yo kwiyumvira Estanish ndavuga ati ndabona umukobwa kabisa ashobora kwijamo neza reka ndamurondere abana cyandagenda ndamurondera umudada y'abantu
ico gihe kandi yarafise inda ico gihe nabwo umva byaragoranye gato kugira ngo tuyije ko vuba ariko kubera yarafise inda yaciye ansaba yuko tubanza nkarindira akabanza kwanza kibaruka kugira ngo tubashe kuyikorana nyuma yaho gato yamaze inkindwi zitatu gutyo ziheze niyo yaciye tuvugana afata rendezvous aza akoroka kuri Bantu Boy turayikubita nayo nyene no kubwira ko ivyo nari narateguye ava sivyo naririmbye uriya munsi donc uriya munsi byabaye nawe nyene yaje ata beat yari bumve beat yaje arayumviriza muri studio aca arasohoka hanze je nanje nkiri muri studio niko nda planifier zo nza kuririmba umudada aja hanze je niko ndahise gukora verse ya mbere nagiye mbona umuntu yaje yamaze kwandika mu rupapuro yamaze kompoza imirongo yiwe melody yiwe byose yamaze kubigira aja kuri mic crazy kabisa yaje akora neza vraiment aririmba neza wow yari experience nayo nziza bivanye na vibe kuno twari tumeze muri studio ma story iki vibe njya kuri mic na manager wiwe ari wo mugabo wiwe twari turi kumwe nawe ebana ba vibing ari vibing meze bien ça kabisa ego mugabo Nondy umuntu aribaza nko muri 2020 wasohoye indirimbo zibiri yes kubera iki uwo murindi uwo murindi wo gusura indirimbo nkenke mu mwaka indirimbo zibiri si nyinshi gose rero jewe kubera sinovuga ko aho nifuza gushika ko namaze kuhashika oya ofeti rero ige nguma sora indirimbo ndasora indirimbo nkaraba kwanza nawe ishitse mbonye idashitse aho nari nifuza yuko yoshika cyane cabanza kwanza nkicara nkiyumvira icyo nokora the next time nukomeze jewe rero izi ndirimbo zibiri nazikoze mu gihe gito muri uwo mwaka umwe bambe mu gihe muri periode y'amezi make akurikirana imwe nayikoze umengo mu kwezi kwa gatanu indi mu kwindwi umengo gutyo I'm not sure ariko rero nanibagije ko gukora indirimbo nyinshi ko zishobora kuzana gutuma abantu nyine bazumviriza ku byinshi zigatuma nyine umuntu aronka izindi deals ariko nagiye gusanga mu music si gusora indirimbo nyinshi cyangwa nkeya music no kwitegurira no kuraba ikintu kiri ku isoko ofete bisaba nibindi bintu bisaba ko wicara ukaraba strategy ikwiriye yo gukoresha kugira ngo ibintu bimaze bikunde kwanza uwo muziki wawe ugere kure ndakubwiye urashobora no gusora indirimbo imwe man igahindura career yawe y'ubuzima kana guhindurira ubuzima rero jewe sinibaza ko gusora nyinshi indirimbo nyinshi cyane mu mwanya muto ko ari byo bishobora gutuma jewe menyekana cyangwa bikampushinga kure kuri jewe nagiye kumenya kwiga da découvrir yuko umuziki nuze si gusora indirimbo nyinshi umuziki ni strategy umuntu akoresha umuntu ashobora kwiyumvira strategy nziza yo gukoresha kugira ngo bibanze bikunde ariko osi harimo n'Imana harimo n'Imana kuko mu gihe cyawe urashobora no gukora indirimbo utari wizeye ko yohitinga ugasanga ikoze igiye ikwiragiye hose ugasanga nawe nyene biragusize so nje ndibaza ko time niyagera time ni ikintu gikomeye yes kabisa boss na bujanja burimo na bujanja vrema ego umuntu aribaza kandi none ko wumva ufite iyo strategy ibintu bitwara bukebuke umuntu yokwitega ikindi kintu gishasha cyane ikindi kintu ubu rero ibintu bishasha nanuze vyama bihari ariko rero ikintu umuntu agomba kwiyumvira no kwiyumvira eske ibyo bishasha byoza bisohoka gute niyo strategy nako ndavuga kuko kugira bishasha kugusora bishasha siko novuga ko ariko kurehisisa muri ibyo bishasha byawe uba wasohoye washize hanze cyo ndizera yuko ibishasha byoba byiza ko biba bishasha ariko bifise n'inguvu ikwiye yes so nje kuri je Paul mama ndiko ndacitegura ndacaraba karere ndacaraba indi strategy
ishobora kuba imeze neza ku buryo nashobora kuregreta kandi gushira indirimbo yanje hanze. So je ndafise strategy wanje ndibaza ko abazobona ibizogenda bikurikira bazobibona. Yes. Indirimbo muherukira ko ni Fire tuvuga tugine watubwiye ko ari imwe mu ndirimbo zimaze kurabwa cyane mu ndirimbo ziwawe zimaze gukundwa n'abantu benshi cyane niherukira ko ugiye kuraba urabye kariyere yawe y'imyaka 14 ukacuraba naho ku iyo myaka 14 ugerageje kuyevario ubona uburi hehe mbega ubu urateye imbere canke hari ahandi wigeza kugera mugabo hari imbere gusumba kugeza ubu wiyeva mu mpera ubona uri ku ntambwe yawe ntambwe uri kurashimishije. Mu by'ukuri intambwe ngeze ko kuri kubwiwanje ndabishima uko bimeze kose ndabishima vraiment kuko sinarinzi yuko nige n'umunsi umwe shobora kuzokora indirimbo ikumvirizwa ikamenyekana ku bantu ari abantu tora duhura ari abantu banzi ubu kwera iyo carrière yanje y'umuziki ugasanga baranzi abantu nyine mba niteze yuko bashobora kuba babizi ko ndirimba ugasanga abantu benshi barabizi so abantu benshi abajya ari abantu bakurikirana umuntu ashobora kuba ari kuri stage ukora ikintu ariko kumba uri kurakurikiranwa n'abantu benshi. So kuri jewe ahantu ngeze ndabishima ariko je ndumva yuko siho ngo ngomba nshobora niteze kuguma nicaye nyine mvuga ati ibi bintu ndabishimye no ndabishimye ça suffit. Bon ndabishimye aho bigeze na mfise kuko na niriya struggle nari nakubwiye nangura mvuga natamwe mvuga niko ndavuga iriya struggle i longs années zose ni experience. Ni experience si ibintu byimfa gusa ni experience ndiko ndagenda igenda nyubaka igenda inyigisha nyine ibintu bitandukanye muri industry umuntu atanguye yamaze gutangura i voyage yo kuja muri entertainment ari ibintu byinshi ugenda uhura navyo bikagenda bikubaka bikagenda bikubira bishasha donc ibi bintu byose ni ibintu n'inzira yo kugera ahantu. Donc ibi bintu byose niko ndacamo ye experience yose mvuze ni ndabishimye ibintu nshima kwera ni ibintu nizeye ko biko birancisha aha mu bintu biza kunshikana ahantu kuri je niko ndabibona. Donc uko bimeze kose ndashima vraiment kuko ndizeye ko ibi bintu byose ari ahantu nze biza kunshikana bizonshikana. Yego mugwera heza amanzi dukishiza watoye Fire abatarayumva bayumve. Mamagara uyu musi ni pari yatavye kugara tembagara uyu musi ni vibe. Fire. Bow them, give them, tell them this party fire and call them, tell them we are mash them from the left to the right we are burn them. Fire. Yeah. So gusozera girafise ikidute twavuga itungane cyanyu si jambo ryanyu userura kari ku mutima. Gushima kubashimira namwe ngashimira na H mukorana kuko H ni umuntu nyine abamuzi baramuzi akora kuri RFM na ahantu bafise team nziza afasha abaririmbyi ko bashoboye. Ufite ni projet yagize ko ndamukeze namugira ati kuhaje mubandanye kabisa ndabona ari byiza Imana izogende gusa igende bikuza buke bikuze gushikaho bigera kure ahandi naho abakunzi nabo bari korandaba muri umwanya ngomba nabo nyene ndababwira ati ndabashimiye ndashimiye ukubaho kwiwanyu nyene kuko muri hano nimba muje mukaza mukaraba iki kiganiro donc murakunda umuziki donc murakunda entertainment donc ndabashimiye cyane. Imana bahezagire. Merci sana. Atibutsa ko indirimbo za Nondy Classic ushobora kuzisanga kuri channel ya YouTube. Yani Nondy Classic. Yes. Nondy Classic kandika. Nondy Classic NONDY C
LASSIC. Yeah, Nondy Classic. Ego ni Nondy Classic rero twari kumwe umwe mu baririmbyi bani wacu mu Burundi wumva ko afise umuziki mwiza cyane. Tubatumira kandi cyane kuraba indirimbo yitwa Fire. Yakoranye na Dolphin Dankala, indirimbo nziza cyane yakorewe kwa X Factor. Tubashimiye cyane rero mwebwe mwadukurikiranye mwafashe umwanya wanyu mukaturaba, twifuze kuguma muraba kandi ibiganiro byacu kuri K9 TV. Mugire umunsi mwiza, ciao.